Hello my chingu, mumeze neza musa muherereye. This is Burundian mom in Korea. Nari ngarutse kubereka part 2 ya bya bitumbura byanje ukuntu byabaye nabishize muri frigo. Gusa sinzi umwanya byamaze muri frigo mugabo byarengeje amasaha 2 ni muri frigo. Rero nuko unye ya part yanje meze urabona ko irakomeye iragumye, biraza kunyorohera rero kuyikora uko ndabyifuza. Yego rero let's get started. Mube hafi. Nakaravye ntimugire ikibazo, murabona ko nose donc nakaravye ibintu byose mba ndakora ngaha ndabikora nakaravye, donc isuku imbere ya byose. Hanyuma rero imbere yuko ntangura ndafata ya farine yanje kabanza nkashira ku rusahani ngira nshireko bya bitumbura byanje, nkashako agafarine kugira ngo ntibize gufatako. Hanyuma na jewe kwa ndashatose gato kambanze nihanagure gato, hanyuma censhirako ifarine kuri izi ntoki zanje nanje kugira ngo nzifate nongere memeremo agafarine ngaha. Hanyuma tubiha iforme bya bitumbura byacu, nkora ikiko kimwe nkagira uku nkakibumba mu ntoki, hanyuma mugakongeza gatoya cyane kanongereza kandi bivana na forme n'ubunini bwabyo, mugabo biraza kubyimba nini nabishiramo cyo gutuma ngerageza kugira ibitari binini kandi bitari na bigufiya cyane. Yego turacabandanya gukora bya bitumbura byacu. Ubu hageze ko tubisha mu amavuta rero mbanza kuyashusha, akabanza agashuha, hanyuma akasura nkayazimya agahora, kubera ibitumbura bikeneye umuriro mukeyi n'amavuta adashusha cyane kugira ntabibagure. Rero mu
kubishiramo ndongera akasura akabizinga neza kubera ko ibitumbura vyanje mubibonye ko ari ibitumbura vy'amazi nguma niyaranje akagerageza kuya forme kubera kuba vyoroshe. Ibitumbura vyacu birahiye, urabona yuko biba vyavyimbye, nico gituma mu gushira mu mavuta ushiramo bikeya kandi niyo uriko uragerageza kubibomba bito bito kuko biravyimbye. Ivyo bitumbura vyacu murabona ko vyagize vyahiye, rero urabona ukuntu kiba kimeze, inyuma kiba gikomeye ukuntu, ariko uravye neza hagati ukacugurura usanga coroshe, kirakomeye inyuma ariko indani coroshe. Akamoto niko mudashobora kumva, kimota neza cane gose kubera kaya kavani karatuma kagira akamoto keza. Ukiriye naho kubera irya beurre uba washizemo nukuri ifise amaflavors atandukanye, mwanya umwe umengo kurya donut, mwanya umwe ukamengo kurya cake. Rero genda utrange igitumbura uzombarira. Hanyuma ukaburi ngaha muri Korea wifuza iki gitumbura ushobora kumbarira tukavyumvikana, mugabo apana ibitumbura bikevra. Ushaka ibitumbura vyinshi twovugana aho uri hose muri Korea byogushikira. So mwagize neza kunkurikira, bye, see you.